ngo hanyuma haza abakobwa ba Tselofehadi mwene Heferi mwene Galahadi mwene Makiri mwene Manase bava mu muryango wa Manase mwene Yozefu. Mwibuke ko Manase ari kivangwa no kuvuga Yozefu n'umuhungu wa Yakobo mugabana yabyaye ijana kujana s'abanyisirayeli bafite akabuto ka Arsenate muka Yozefu sibyo no kuvuga abafite akabuto ko kwa Potifari kwande umuhereza nkoka muri Misiri ninde kwaoni bafise ako kabuto ni kuvuga rero abahungu babiri Manase nande na Efurayimu kandi bafise izina ritongerere avuga ngo ukuku mukama yagize yendengano yamaze umubabaro mu gihugu narironkeye mwakarenganye wowe n'umuhungu mukuru. Efurayimu nawe avuga ngo kuko Imana yanyibagije umubabaro natewe no gutakaza umuryango wanje nkirukano nkitwa nkagirane nabo tuvukana. Murumva ko amazina yabo ari arazingiye ahantu buryo amazina yabo yarabakurikiye tuzobibona muri ry'amanya gusoma Bibiliya. Ngo hanyuma rero aba bakobwa ni bene Yozefu bene Manase mwene Yozefu apana Efurayimu ni Manase na Efurayimu. Unga amazina yabo bakobwa hariho Mahera, hakabaho Noha, hakabaho Nogla, hakabaho Milka, hakabaho na Tiritsa. Murabyumva ntimuvuge ngo nasomye ibitari byo Mahera uko nyene usalesi ni L ndende Mahera kuko mu Gifaransa izindome urudome L nta rimwe ruhindurwa kubera rya Isirayeli kubera gwerekana Imana. Naho Bibiliya banditse mu Kirundi ni iyo bije kwizina urudome kirazira ko ruba R yamali L kubera izina Rafael, Israel, Gabriel, Eli il représente God. Noah Mahera, Noha, Hongla, Milka na Tiritsa barenguka imbere ya Musa. Mumviriza abana b'abakobwa barenguka imbere ya Musa n'imbere y'umuhereza nkuka Eliyazar n'imbere y'abakuru b'ishengero ryose baja mu gwinjiro gw'ihema ry'ibonaniro. Muhibuka aha Yozuwe cyatumye atogwa niki ngo Yozuwe kuki Yozuwe nawe no kwa Manase Yozuwe nawe mu kwa Manase ndiko ndabaganirira ku kintu kijanye no kuguruza ikirere cyiza kandi nawe tuvuga dawa twese cyagiye mu ijoro zoba dusenze kabiri ni mu bitahuri ibintu bitahuri zo busenze kabiri. Mwibuke ko Yozuwe ubundi ababisere bava mu buja bwa Misiri bari beshi cyane. Musa yari indumwa y'Imana kuri bo kandi yari yaratowe kuvana mu isamo giye. Mugabo rero abanyisirayeli ntibigeze babona ko bashobora gucakira ikirere cyo kwa Musa mu kwigana Musa ahubwo bapinga Musa. Yozuwe wewe yibuka ko ari mwene Manase ari uwo mu kabuto kavanze wakiyamira ku ihema ry'ibonaniro nkoko Musa yigira tubona icyo yakora ngo arajeje kuzanagurira Musa ibirato kuzagororera Musa kuza akuburiye amajya Musa ko murazi ko Musa umugore wiwe n'abahungu biwe babiri atigeze abazana giciro ni wagiye kumuhamagara mu nzira kandi angana simbona affection simbona urukundo simbona ibana rya Zipora na Musa mu gihe cy'urugendo no kuri nabyo mbona sinzi mwebwe aho mwabibonye kuko ni ikosa Musa yakoreye Imediyane mumenye yuko Imediyane ariho ari kwa sebukwe nawe yahungiye na muhamagara we winjiriye. Nukuvuga rero buri yitwa mbo muza muradufata turagufasha tugufasha ryari tugufashira umugore umugabo akaguhemukira ucumanya yuko hari ubundi buzima bw'umunezero ushobora kugira uri umugore mugabo udatambanye n'abagore n'abagabo ubwo bugufasha ryari bugufashira umugabo umugore akaguhemukira akaguta cyaka gihane cyo ugapfakara biragukomeza kuje uvuga uti buriya nimba Musa atagwaye prostate nanje sinogora prostate ngo nikwera umugore ugibi bintu ubuzima bwo muri Bibiliya buradukomeza. Niyo mpamvu hariho urubanza ruzogera imbere yanyu mugatangara Yozefu rabo ubuzima bwe yagiye kuba